by'ukuri hariho ukuntu ugenda hariho twabivuze turamaze gukora ibyo biganiro ugiye mu isoko hari impuzu zo mu isoko merci ugiye gusenga hari impuzu zo gusenga merci ugiye kunywa kamwe hari impuzu zo kunywa kamwe ariko ugiye guhura n'umutegetsi hari impuzu zo guhura n'umutegetsi peu importe icuri ngo uri umusani voilà ngo ivy'isani shira hasi icubahiro nisho kuko si wakimuhaye kasi ukimukura wagiye kubona n'umutegetsi ukaca wiyambarira ibintu wishakiye Bo twarabonye amafoto amwe yagiye aboneka ari abantu vraiment batari bambaye musangwe dinye yo kuja hari ahantu ku Kirimba kuronka umunano ku Kirimba kuronka kuko ari nandi makuru yavuze uretse n'inyambaro handi yavuze yuko ivyo kurya bavyiba hariho ngo abantu barura ubona nako twishanye gutya usubira kumva ijwi gusa yego nitubonana ndabizi ko ari huri nibyo twese turafise inzara mugabo inzara ziyatandukanye bwabuntu hariho ngo undi banditse nabonye message ahantu muri groupe ngo hariho ngo umudeje ngo w'iradiyo ngo imwe ngo yazanye ngo yafashe papier aluminium ngo atekeramwe inyama tahana je parie naramwikeze wonye naciyaza taragira ati jewe nzovayo nza kubatora tugenda yes okay baramuha amafaranga azoza avuye Suez kubatora ayo baramuha amahera menshi frame kubera ngo ku umuntu wese yari hasi $5600 barayamuhaye cyo bibaza rero umuryango w'abantu bane ye barabashakarabo ivyo bihumbi atwa bari ibintu byinshi hanyuma acarariha caution yayo yagirizwa mu mpimba arasohoka arava Swede aje kubatora ego Swede shatwa ujya na munoguye musaga twareze kuko musaga turi muri Swede yego turi muri Swede musaga irimo ibintu byinshi na Ines Ragero warabonye ko kubisanzwe yavukiye ku Musaga mugabo après ngo yavukiye muri France ku Musaga ni mu Faransa ko Musaga muri Swede ni Schengen twese rakaze twe ni Schengen Musaga. Bonjour mesdames et messieurs, abantu bose bakunda kino kiganiro Kuri Comptoir, twamaze gushika Kuri Comptoir. Nundi musi tubasaba imbabazi kubera tutabonetse la fois passée ariko kandi ntivyatuvuyeko burya hari ibintu bishika mwe ntimubimenye ariko reka tunabigire ko Nikita umwana yarakize yahora gwaje umwana wiwe w'imfura hori Nino ndwi nyene umwana yavuye muri ruze ya lundi ama achagira anniversaire oh là là c'était bien abandi banasha bava mu bitaro baja muri anniversaire kubadidere washaka gume mu bitaro ayifetere ntungire nabi barira neza numve icugamije pour la première fois mu buzima ni wanyise ngo tonto Hari cyo ari kuranyutsa ntigeze nkora tonto nishira mu kibanza c'umwana abana bakura tubabwira rya tonto baramuza tonto baramuza tantine rero kunyandikiye uri kuramwifuriza ibyo mwifuriza ariko hari amazina aca twereka icumu wa mushatse kutubwira no kutwibutsa tuba tutara message yarabaye ego vraiment okay bon je nitwa Raoul Nikita turabakunda cyane gose twari tubashuhiye cyane turabe tubakumbuye ego vraiment Nikita umeze neza ariko jemeze bon cyane ego kiretse rero nako kamarariya nako nyene kari kangiriye na ariko kamarariya nako karahumba vraiment none oya nawe no hariyo mu Gifaransa bavuga ngo le malheur ne vient jamais seul nukuri kose umva mvuye mu bitaro ngwaje malariya umwana cenanje aya no Nakana abasada banje urabona ko baragerageje kwigwana atari kindi abasada bawe vraiment abasada mbanzogirisha chirurgie esthétique anya uyu munwa urakariwe cyane hejuru urabona ko none tugirire ntuzeya tugirire témoignage nyine bigera gute bizu bijanye na bizu bijanye na bizu rero muri iyi minsi ndaja mu karuhuko muga bizu isanzwe okay bizu simple prolongation ni igoye
ama prolongation hari ubuhinga bwinshi. Ego hari ubuhinga kandi mugabo yagiye umuntu yubatse ivyo atariye uno munsi abayirarije abara wari reka dukwangwajeja ivo profiter occasion. Nuko rero tuvuye mu isomene iryoshe twabonye ibintu vyinshi twumvisa ibintu vyinshi ntituzaho duhera naho duhereza ariko twifuza guhera hehe twifuza guhera kuko turafise abantu ibirato bishaje turafise abantu bivye turafise abantu bahebwe turafise abantu bateranye inda turafise urumva aba influencer turazimara. Reka je duhere kuri irya nkuru je vraiment naho nabonye umengo kuri status sinzi kuri iki umengo nakantu bakase kandi arakantu tubona ko arakavre warabibonye hariho video maze imisi sirikira ebara ku masata bari bose turahaze ngo asha ngo mbo okay uyu munsi turabivamwo ibintu umunsi dufite inkuru nyinshi cyane uyu munsi ntidufite n'ikintu tuko turafata kanaco mafu hariho umuntu twahuriye ku bitaro wanje uwo muntu akimbona yego oya ngo hewe Nikita umuntu w'umupapa we ngo Nikita ngo muratujyohera muga umva byo gukina ntivya yabitevye comptoir ngo muraduteramisha ngo mwe na Raoul umva atanga kumwe byo gukina mugacashiramo Raoul ntangura kwibaza nivyo bindi babitiranya muganja numva rekavuga inkuru zo kuri comptoir ngo mbe baziga nzoga muba muko muranywa umva naho nyene biguma bincanga kubera yaravuze gukina aravanga anambwira zijyanye acambwira ngo barazibagurira turazigurira aca ndavyumva rero ko akavuga kuri comptoir ntihari abazitugurira hariho nizo twa tuko turagira yego ngo shango nanje vraiment ngo numva no ibagurira vraiment mugabo narindiriye ndabura vyara amajambo gusa mana bo atuka kwicimviro apfanye icimviro sava none yapfuye oya mbo c'est la façon de dire twarize ego nuko turamushimiye cyane kandi nuko namudukurikirana natwe biraduye cyane hari n'undi mu mama twahuye namukubwiye nawe twarahuye yampaye 20000 vraiment sino kubesha ambwiye ati yo nukuri mugabo nani kitazoshikirwa nuko nta niteguye ego nuko niteguye aba muri Angleterre aradukunda trop turakunda natwe cyane turakunda ko duhuye mutubwira ariko bigira abantu bo hanze bigira abantu bo hanze abantu bo ngaha bagomba bigira mugana abantu bo ngaha hariho abatanguye kugira bakabona nyene ko kandi turaryoherwa turi ngaha ku bwanyu rero nukuri okay turatangurira rero dutangurire kuri iyo nkuru Raoul atanguriye ujya mukobwa ariko araca ku ma statut ahantu hose ko aramutuka mama we abantu bari ariko abantu bararushe naravuze nti none baba bajwe niki kubera avuze yuko wakumbuye gukena atata kigana nakiravye sinzi nakiravye ndushe canke iki bige ntabyo nabonye c'est vrai yego biri narabonye na Ozi umenga avuga yuko ati none baciye bakata sinzi ivyo bakase hanyuma ni mugene murabikiganiro cyose hari n'undi mugenzi wanje ahubwo sindabimwishura ko nabonye turetse kwanza biye ipupe kwanza nivyo dandaza canke kugira tumenye histoire voilà en fait okay reka tuvuge iyo histoire ni umuntu yarondeye Siren Vibes kugira ngo imuhayanishirize ibintu dandazwa vyiwe none Raoul jonje kudandaza nje kurata ibidandaza vyanje noza kuvuga ko nkenye noza kuvuga yuko ata amafaranga ndonka ahubwo yereka abandi yuko adandaza kandi yunguka oya mbo muri bino bihugu vyacu kenshi yuzanye ibintu byo gukena bacabona karapfuye yose karayajya kandi urabizi yuko gushika ino saha tubivuge tubisubire hari abantu bapfa kurya amahera twarabivuze n'ubu tuzobana tubivuga abantu bapfa kurya amahera nga bacabona umenga abandi bamwe barazivye uru ntibazivye nuko bariya bavyoroheje nuko umva duke ufise ko turyoherwa duke ufise rero video yarasirikiye je ntangura kuyibona ku ma statut barako baravuga bati uyu muntu arasara uyu muntu afise imyaka ingahe yifuza gutabura amahera yumva kumbuye gukena nukuri twese tuko turavyumva
birasiga ubwenge bo ni bya bindi rero abantu bafata video gatoya. bakaca bayikata bakaca bazana ngira ngo hariho continuité canke bagenda kuraba ivyatanguye ikiganiro kandi rero ugiye kuraba urabona ko bijye ibintu byateye polemique ikiganiro nticarabwe gose c'est ça rega nikaja konyene kayo karazunguruka yego uriwe kuca baja kuraba ati mbega rikavuga iki yakaravuga vraiment ingene yatanguye kudandaza arangura ishati ya 5000 akaza akayitegura muri quartier akayigusha 15000 ya ballon mugabo ageze kudandaza ikanzu impuzu ya 800000 yego imishatsi ya 3 millions 5 millions oya aho nawe uri muri 3 millions ishwi samuramenya abantu hama ngo sha ndakubwira abavyishi bazokongererezwa kweri ego kweri imishatsi ya 3 millions tukaba twicaye nga ata kuri comptoir atana kibe dufise tunye n'ibihumbi 100 birenga kamahera make cane akurarinda vraiment hari uraho yagiye ngo kwidevriza hano sinzi uko kwidevriza ari kwisisha je sais pas hanyuma agena tabajije kwere yabonye umugenzi wiwe ngo yavyamubereje acagena tabajije nawe aratereka y'umutwe atetse baca mubwira ngo desa 80000 yarababaye yarabavuga ati desa 80000 kweli ni bibi bamugenda mwapatanye Mwani murira taxi bagapfa kurira. Bagapfa kurira. Ashe taximan nawe upfuye kurira. Yego. Abatu arayafise ndamugire no shaka. Kandi hamwe muca mutata. Bon, rero abantu basarashavura mufisa amashavu. Ha, amashavu ni menshi. Mufisa amashavu. Mugabo rero ku muntu azi ibintu vya communication. Nta contre publicity baho. Nta mauvaise publicity baho. Nukuvuga kubera ko igihe yaramenyekanye objectif yiwe yarabayata peut-être kubera ko waciye umenya ko adandaza ayo maperike meza naho je nakubajije nabonye ibintu vy'ibipupe byambaye imishatsi nabaye ibintu yidandariza amaperike kandi en fait ahubwo ngira arafise amavuta yo kuvugwa kubera yarigeze kugira kandi kantu akandi avuga abakobwa bibujumbura ko bambara ngo amaperike atabuja kuri snap karatrendinga ko bambara rero numuhinga mu maperike asha ego je ko numva yasigura nivyo yize oya nivyo ndi experience okay kubera arasigura ngo iyi hahandi nawe uri umukobwa canke umugore kandi niya nashaka première qualité deuxième qualité Rumba rero mwarabonye ku mastatue akavideo kagomba kazunguruka ngo umukobwa ngo gashango ndakumbuye gukena urumva ngo ruce ngo arigiye ngo ndonka amafaranga ngo mvume ngo no yatabura ningene abantu bayabuze ariko rero bijya navyo gende tubigarukeko nawe nyene nahari façon de dire hanze akabaje babana akorera no kuri Medina hajya ahantu harabuze hari abana benshi les enfants solaires ni benshi cyane nagire gucyagira ati shop mama uri muka kidumu igihaza kumusaga mbo bavuga ko ari kidumu yarafisane ba conseil aza kuri station kumusaga indege yaraje kuri station kumusaga ari yanye zija imwaro mwijenda ziri yaye hanyuma indege ihagarara hajya hejuru kumusaga rero bacakorora udupapuro twa konsere ya kidumu nituzi ko ari kidumu yariyo mugabo bakoroye udupapuro twa konsere ya kidumu abantu bibaza ngo namahera bakoroye abantu baravunagurika baricana ebana urumva babona ibintu bikoretse mu ntebe babatisha biriya bintu biko baratanganwa atukana amahera kabisa rero umugani wawe nawe nyene yafuma korora agakorora hako yumva umengo yatabura nkande wonyene guhotabura amafaranga birahana yego igico n'igitobo nawe yaratwishimye ko naje hiye naho umuvugi harimo akantu ko oya je sinamuvugiye wavuze ingene histoire imeze histoire ingene imeze n'ingene abantu bavyakiye kubera kiba vyegereza umutima bagashavura none ntatabuye gwiwe ntagize iki ntajujuse wenyene ko ikimuca mushaka mureka jujutse wenyene ko ikimuca mushaka jujus okay hari nkuru wabonye fari ipupa urabonye ko giraje le 6 septembre oh là là fari SS twenda Raoul invitation haje imbere guki imbere ya fari gita en tout cas vraiment en tout cas SS urabizi yuko twamuvuze kuva fari ko pari mu Faransa akimutumira urumva turavuga la genèse ego en fait hakijya gihe fari yari yatumiye SS ngo aje kumuraba voilà ubu naho
SS yatumiye Fali aze ngaha ibintu familiare amicalement hamikini naco twaje tuje muri Genese ingene ubucuti bwabo bwatanguye none ubunye urumva kameme hewe tuzoba ama video ziga video SS yagira gutya anye barabana gutya natwe tuzogira turambona wewe baramushuye ariko Fari cyane abarundi bwaho ndi barakunda we ejo naciye kuri stade muri iyo ndwi batanguye kwitegura urabesha zagima oya batanguye kwitegura kubera bizobera hajya hanze muri parking ya stade ndahabona imboneka rimwe si hajya mw'ibarabara tuzi oya ni hajya muri parking ya stade Intwari urabesha yego kubadize ariko rero uburyo si Fari wenyine azoza naho bitavugwa rwose je narabonye video ivuga yuko Harmonize akavuga ngo Burundi are you ready yego mugabo azoja GTG azoja GTG GTG mugabo abantu benshi bose aya boss nawe nyene nende barunguka nagira umuzana kwanza ibujumbura ngira ngo nari muri style ziwe nta indirimbo ziwe sindazi cyane à ce point oya mbw'ibiciro navyo birazimvye eske hari abantu bazoduga kumuraba hari c'est ça kubera ikatatanguriye ubujumbura bazaka kubera ngahani gaswase public nini yego mbo reka tuzobirindira ivyo ni ibintu turiko turabona gucyanye ariko twege turi sure tuzoba twicaye imbere ya Fali invitation twahawe na SS aya Farega ni n'umugenzi oui Fari yaje usanga SS uramubwira ati bajyanye video akayimurungikira cyane muramushuhiye we Fari arakundwa sana bamushuhiye nkuko bashuhiye Nuzeya Yusu oya uyu yazanywe na Brarudi Daju nawe ngaye abana bose bari bazize iya ndirimbo ndavugatisha ukurira kumusanga navyo ni ibintu kibazo je nari muri messe nigira nk'abandi kumba abana nabo bazizi gutya barapara bakavuga inyibukije nande nguru yomeze gutya Rulbig ari ganduhisha ni nakagugu kigendera je nakubwira ikintu kimwe aranduhisha umva twicaye mu modoka yiwe nzanze ko turagenda sinzi indirimbo yashizemo yumva ndiko ndaririmba ngo urahize amapaho iki gifaransa uragishoboye ngo urabizi ibintu uko umengo indirimbo ni yavuba ngo ni abana bato ngo ugize imbesire mvako none nawe ngo gukurira kumusanga ni problem oya je ndabona yuko ari ibintu no abana bavuye igifaransa nkabona bararyohewe mugabo je naryohewe amafaso naongeza umuntu wese n'umunezero wiwe nawe oya mugabo Fari ivyo ko twiga indirimbo twe turazizi wanashaka abantu bagukunda fako muza muzizi apana kuzamura gusa rero ikintu kiryoshe kuri Fari batandukanye ko na Daju ni Gen Z cyane population yi Fari ni bose nabakuze ega Fari yatanga kuririmba kuva kera muri kwa Kofi kandi burya naho twivugisha burya Gen Z ntibazi kuryoherwa burya bakera bararyoherwa uko bati mana we uko imyaka iduga niko umuntu umenya niko umuntu agerageza kuryoherwa kuvuga abana ko iminsi irikira mu gabanukana tuzababwira ayandi madetail menshi cyane ya concert mugabo mumenye yuko kameme yatanga kwitegurirwa hanyuma namwe mwitegure mu buryo ndetse no mu bindi kameme nuko dutandukanye rero kuri dialogue continental. Dialogue continental, 5e édition. Yabereye hano mu Burundi. Ichifatana na inkerebutsi 4e édition. Naje nibera ngaha mu Burundi. Dialogue continental ni dialogue ihurikiramwo aba jeune n'abadamu bo muri Afrika. Rero ni inshuro ya gatanu bibereye ngaha mu Burundi. Ni ibintu byiza cyane haba hahurikiyemo abajene b'ubwenge bwinshi, abajene biyungunganya, abajene atari babandi bashize mu mutwe ko bategeze kuba abadokteur, bategeze kuba simvuze ngo ni ikintu kibi cyo kuba ngo umudokteur, ariko nashatse kuvuga
apana bamwe biyumvira ko bategereza kuja kuvura, bategereza kuja ko abavoka, bategereza kwicara mu biro, mugabo bashobora gukoresha ubundi bwenge kugira ngo bakibeshaho bagatunga imiryango. Ni vyiza cyane vraiment Uburundi bwacu, urabona ko deja dufise icubahiro kinini cyane kubera ubunye icubahiro icubahiro ari ku mutwe wa Union Africaine. Rero hariho utu insolite twama tuba mu nteguro y'uru rubanza. Bashigikirwa na urwaruka rushigikirwa na paez mu migambi yabo itandukanye. Muri iyo dialogue barigisha, barayaga, bakavugana ibintu bitandukanye. Ariko kandi haba hariho abajene batumiwe kugira ngo kubera bafise objectif kanaka. Muri inkerebutsi barashiraho imigambi, bakaraba imigambi bakayitora, hanyuma bagatora imigambi itatu ya mbere. Kandi byari byiza cyane, abajure bavyifashamo neza. Batoye imigambi myiza Raoul, batoye imigambi myiza. Hariho abantu biyumvira uti umugambi aho umuntu agira ingomero z'umuyaga nkuba ibintu, ariko none arabasutne kugira ngo ashobore kurealiza. Deja uwa mbere yaronse 20 millions. Iyo 20 millions ukuvuga ngo niyo umugambi ni nagashira kabuta. Nubwo baba bamubwiye ati genda teraza winywere, ugenda umenya ico uyakoresha. Okay, merci. Jare après ukaja wikura kayashu kameme ko wakoze umugambi wawe baragushima. Mugabo usakacaba umva ngaho biroroshe ko udodora hana bakakugururira kubera babona yuko tu as été primé par le président. Okay. Rero ivyo bitihwe zagenze neza muri rusange. Tugaruke rero ku nteguro y'aba-influenceurs bacu vraiment. Twarabuzana na passé. Twarabuzana na passé. En fait n'ukuri Afrika turafise incabwenge nyinshi cyane. Kandi vraiment haraza incabwenge zivuye mu bigo bitandukanye zigahura n'incabwenge zo ngaho iwacu. Ariko jemereye kuri aka telefone gashasha gashire muri silence n'ahari gashasha. Ariko renda kugira ndabona nakatagize yaso no gushiramo yasonera bikuremo ariko biraje n'abantu. Biriko biraje n'abantu muri cabine technique kuramo. None mwabimbwiye ko biriko birabaje. Twese turabitse ko umuntu ategeza gushira muri silence. Umuntu yari yanguriye telefone yari umuntu muri Canada. Vraiment je telefone ahorana. Nakoze ikiganiro hanyene ambwira ati nukuri vraiment je naryohewe kiginga ari muri Canada none ndamurugikana iki. Ati je vraiment atangura kumbwira ngo agira murugikane ngo porte-clé. Ati ariko porte-clé vuye muri Canada je no ikoze iki. Ako rero ivyo bintu by'abazungu mushamwigira mugiye hanze. Kweri. Porte-clé. Tabwiye ateka sigaho na porte-clé. Ivyo bintu bacha bigira giye hanze. Kweri ivyo ni by'abazungu. Porte-clé. Kweri. Jeje ramubwira ati nyaragasa telefone aca kubita $333 yarayinyereza ati niyo nayiguze. Wow. None ikiringo cyayo cararangiye. Kandi mugani bon frère. Yarikoze vraiment. Merci beaucoup. Uyundi aramukiwe nibatswe yo muha 18 gisoke. Kugira ngo kweri nagize ibintu vyihuta. Yazinyo kuya kwa televiziyo amatara. Yarazimye kwe mana tusenga we. Yari blot. Mbo. Turacarire kuri ivyo. Rijya huriro ni huriro rimwe abategetsi batandukanye. Iyo rero ugiye guhura n'umutegetsi uramenya ingene uwambara, uramenya ingene ugenda uri présentable, ingene ugenda ako kana akakubwiye mugabo ko kamba baje présentable. Narigeze kuja ku radio privé iraho ndi mu mugwi witwa wigore. Catujana n'abana bavuye lycée Saint-Esprit, Vugizo, babakobwa nane mvuye elle-même ya Marisi accompagné. Lycée municipal abaza kuba accompagné urumva catugenda ku radio tuko turavuga yene yari émission y'igifaransa cica nsanga mvuze français facile
représentative nshaka kuvuga représentable naho nibanambwira ico je ndumva muri jewe yuko mana urashe ahari à cause de ndashira grâce niho nagiye kumenya none grâce ni ibintu vyiza à cause de mugabo uramatswana kwico kintu abantu benshi batazi kukigira nukuri vraiment unwenze wese Imana imubabarire ariko je narizi nukuri représentable nukuri kavuga kwa présentable jewe camvuga ngo présentative mana dusenga rero nukuri hariho ukuntu ugenda hariho twama twabivuze turamaze gukora ibyo biganiro ugiye mu isoko hari impuzu zo mu isoko merci ugiye gusenga hari impuzu zo gusenga merci ugiye kunywa kamwe hari impuzu zo kunywa kamwe ariko ugiye guhura n'umutegetsi hari impuzu zo guhura n'umutegetsi peu importe icuri ngo uri umusani voilà ngo ivy'isani shira hasi icubahiro nisho kuko si wakimuhaye kazi ukimukura ugiye kubona n'umutegetsi ukaca wiyambarira no wishakiye Bo twarabonye amafoto amwe yagiye aboneka ari abantu vraiment batari bambaye musanzwe dinye yo kuja hari ahantu ku Kirimba kuronka umonano ku Kirimba kuronka akabaho n'ibirato biraho twabonye shaje abafotographe twarabuze umuntu hariho umuntu yitwa Jojo Paparazzi yakora kuri Bonnet vraiment Jojo Paparazzi aha yose tumuramutse yakubwira utuntu aravuga ati aka insolite kandi hajya ahantu hagira hatangura haze discipline mu basani ego kubera baca bigengesera mugabo ubunye kubera babazi yuko ntawe baraba en fait nivyo le président no mu jama abajeune nkuko babivuga kandi nivyo turayibona kuko abajeune basigaye baja umva baramukubita ko selfie nyine naha bagafungurayo ni bon cyane mugabo hariho vraiment kurendegera respect kirazira kucurendegera tugumane culture twareranywe turi ngaho kuri comptoir mushaka utabivugirwa hajya cabi ntivugirwa hajya mwashaka ko bivugirwa mugabo kuri comptoir biravugwa aha ku ma comptoir yose biko biravugwa aha ku ma comptoir yose baravyicariye kuva le 10 gushika bihere ego vraiment natwe turabigarutse kuko ari nandi makuru yavuze uretse n'inyambaro handi yavuze yuko ivyo kurya bavyiba hariho ngo abantu barura ubona nako twishanye gutya usubira kumva ijwi gusa ego nitubonana ndabizi ko ari huri akaragiye nivyo twese turafise inzara mugabo inzara ziratandukanye bwabuntu hariho ngo undi banditse nabonye message ahantu muri groupe ngo hariho ngo umudeje ngo w'iradiyo ngo imwe ngo yazanye ngo yafashe papier aluminium ngo atekeramwo inyama tahana je parie naramwikeze wonye naciyaza ndagije ko mugabo bro hari solite twishi abandi nabo aba influencer bacu vraiment nibiki nukuri kw'Imana nibiga vraiment kuko ngo hariho ikibazo sibo ikibazo n'abatora hari abize hari abaciye ubwenge rero kubera bari abantu baba baciye ubwenge kandi hari ikintu bashira imbere cyane bashira imbere amafaranga muri bijya bintu ego amafaranga sawa arakenewe mugabo hajya ahantu hariho ama connection hariho connection hakura contact hariho nubugiye niba bikwiye guherera hajya ego hariho abantu bagenda bazi ngo n'umusitwirirwa turajya turafise mu gitondo agacayi turafise déjeuner umva bakamenya ko nico kibahimbara bakacaryoherwa na kaga mugabo je baze yuko ni rugeze umuntu abariko inzara ego hari inzara hari umugano n'urugeze umuntu agera ko ivyo byose ntabibona hari ama opportunité justement ijya ni opportunité idasanzwe nshishemo gato je nari umuMC muri mariage ya Fapasi umutipe avuye muri Kenya ni yakorera muri banke yo muri Kenya ya development hama MD wabo aba yaje kuvuga ADG yaje aba yakubashe yavuye mu kindi gihugu aza mu kindi gihugu kubera wewe ebanje namuhaye ijambo navuga ati je saisis cette occasion naburova ega babonye ndiko nsaba kanemera abantu ngo shanga uraze kwisabira ati sawa murakoze cyane uyu unye
ejo canke ejo ntitumenya hano duhurira le fait yuko tugenda tumenyanye tugana contact ubu turayagana meje ko tuyaga okay murumva rero ico bimaze ni ikintu gikomeye cyane opportunité uri kuyivyaza umusaruro gute bo bagira babona ijya minsi 3 yonyine ijya minsi 3 babona kuja ku Kurimba babona gufungura babona niyo perdième ariko nturi kurashaka kuvoma kuri ujya mu influenceur ibintu vyabo vy'amarezo sose vyateye imbere kudusuvya ngo mwigire ko muronka ikintu muvoma birababaje cyane bo muri bo mugabo muri bo turabona hariho umwo bamwe bakoresheje twarabonye ama interview atandukanye ukabona yuko ari aba influencer bariko baragerageza kubaza hirya nino abantu baje ukabona yuko bariko bararondera ama contact bararondera ama connection ni vyiza cyane ariko turagaya cyane abantu umugani wababona ivyo bintu bitatu kuja ukirimba kurya no na perdier iyindi ngeso twumvise itaryoshe nuko bijye bintu abantu babigizemo amadiri merci babigizemo amadiri ugasanga umuntu arakubwiye ngo umviriza ngo urabona ngo ko hariho dialogue igiribe bamuhaye peut-être nawe ububasha bwo kwandika abantu baza muri iyo dialogue kandi kugira baguhe ubwo bubasha ni kugira ngo uzane abantu bazima iyo dialogue hari umuntu gushika batarashirako ikintu na kimwe tutazi ko yagiyeyo kubera iki sico cari kimujanye wewe arafise izindi objective reka rero aho rero uzoba twishuye uzoba wishuye ikibazo abantu benshi bafise ati none ko ari amasura mwamwe tutabona kubera iki hariho abantu tuzi baciye ubwenge canke bari muri no bisata twategerezwa kubona muga tutariko turabona tutarigera tunabona aho rero mumenya aho vyugariye narabonye abantu benshi bidoga narabonye umuntu yanditse kuri ku mbuga ariko aridoga ariko arabaza ati none je ndi munzi ko jewe warabonye nawe yashavuye arabaza akarondera ifoto y'umuntu umwe mu bandika wowe ngo hane tuzinanye wikurondera ngo abantu bafise 1k je mfise ayayo aba views aba followers aba iki niki akashaza no yune ngo na wewe rero ikintu twumvise nyene kimeze babishizemo business umva ni umutahe utirondereye umva baba bazi amafaranga batanga aca kubwira ati umviriza ngira ndakwandike uzompa mu 150 mu yandi majambo commission mu yandi majambo ntibashaka kubwira babani hari umuntu batovyubahuka ivyo bintu babwira umuntu ayimetriza bashobora kumetiza ashobora kumubwira ati ejo gituma cha tubona utu amayerema ukavuga uti uyu muntu ninde natwe tukabati none naje ndi muri evenementiel uno muntu nawe ukavuga uti none uyu ninde basi kumbuga uyu nawe ninde nukuri je nibaza ko integuro yohinduka ariko si ibi gusa je murambona n'ibindi bintu warabonye la fois passée twigeze guriramo mu ntari imwe nanze ndavuga ngo ntibaca babona abantu twari turi naho nyene twisanze turi mu bantu twati none uyu ninde uyu ninde ukasanga umenye hariho nk'abantu nka 10 udatoye ku muntu n'umwe ibibazo bikamara ibya bintu nyene ku marezo sosiyo kubera iki abantu baje sibo batezwa kuza none ndakubaza gushika ubu iyo nkuru ikintu kiko kirabera mu Burundi ikintu kinini cyane kijya kintu n'ikintu kinini cyane mugo ugasanga hariho abantu batariko bararonka information kubera okay nibaza yuko barakumviriza niyumve bo twigire kwa Chuma faire de faire abana bubu nabo bamenya bagenzi nabo bamenya faire de faire bacaje kuraba indirimbo yiwe iyo indirimbo yiwe kandayiraba indirimbo yiwe baramutapa abaririmbyi benshi abaririmbyi badasanzwe biboneka neza ko yabahaye amahera umve baranamuterura reka ndabwira ikintu kimwe muri iyo ndirimbo umuntu arimwo Landry Mugisha wa akezane okay tudondagura abantu bari muri iyo ndirimbo kuko abantu bamenye yuko influence Chuma yarafise asa umve ko atari umuntu asanzwe ndamubona mo arafro ndamubona mo satbi akiri nyene ntaco umuntu wawe ataragira ndamubona mo uncle crazy reka yuguruke neza Chuma reka mu kugira mu ikiri kiruguruka reka tubahe inkuru yiyo Chuma yajara umuririmbyi ndamufata ndamubona ukuntu hakerita onera sinzi gituma
karimwo yaje rero ari umuntu iratanguye saa 2 niyo atangura cuma cuma bariko baramutapa kuva zize yatanguye aje ari umusani aririmba je sinzi iyo yaraje ava après atangura kugira ibintu vyo kwigisha icongereza kujya mbere ku Musaga yarigishije kuri Siren Vibes yarigishije icongereza ndamwibuka arigishije icongereza umva kugira yiyungunganye cuma cuma rero muri iyo minsi twari tumaze iminsi tutakimubona twaramubuze ntitwari tuzi amakuru yego bamwe bakavuga ngo ari Etats-Unis ngo asigaye afasha abantu kuja hanze okay mu minsi muri iyi ndwi niho hasikiye inzu inkuru nako ako je ndakeneye kumenya cuma cuma arafite izindi ndirimbo Jerezo ko ari igimwe nyene afise ngira nka zitatu cyane mugabo zirenga zitatu nawe urazigarawo uyu mutipe ni tete urazigituba aba bantu yabegeranije gute abantu nk'aba yero muririmbyi mushasha ariho tukimubona oya je nibaze yuko ni vya bindi tara masher tara rero twaramubuze tumarigiye twaramubuze bavuga ari Etats-Unis bakamwandika ko ngasigaye afise umugore w'umuzungukazi rero muri iyi ndwi twabonye bavuga yuko na T-Max ndamubonye yego muri iyi ndwi twabonye bavuga yuko T-Max yaramaze umwaka n'igice mwibohero no muri Tanzania cuma cuma yaramaze 1 année et demie afungiwe muri Tanzania ariho yakorera akazi kiwe turaza kukagarukako yego rero ubu bakaba baramuzanye akaba abunye ari mu minwe amaze igihe kinini cyane ari mu minwe itari yiwe kuve vrem jare ushatse kuvuga yuko kare yari mu minwe itari gwiwe yo mu gihugu y'abajejwe umutekano mu gihugu ca Tanzania ubu naho bamushize mu minwe yindi itari gwiwe y'abajejwe umutekano ba hano mu gihugu iwacu finalement ari kumwe nawe nyene yo amenye n'amasazi ariko namenye n'amasazi bose namushira urubanza vrema mugabo uravye ico gihe abantu tugiye muri kajya kazi kiwe yakora uravye abantu bari ibintu vyabo mubagira baje hanze nivyo twavuze tugaruka ko rero urumva ico congereza byari vyorosha umuntu yigisha congereza yuko aca kurungika muri Amerika bavuga icongereza byari vyorosha cyane ariko asha numuteka mutwe nagenda numuteka mutwe nico gituma ndakubwira garawo mukandi nibihereye nibi yinyoro zahereye kuri indirimbo yashoboye gute guhuza bino bihanga Arafro T-Max Sat B Uncle Crazy yego Landry Mugisha abo bana akabahuza numva ko byatanguye ico gihe kera rero muri iyo minsi yavuga ko ari muri Etats-Unis ko baronderera abantu impapuro zo kuja Amerika bakaja mu procedure bakamuha amafaranga hageze rero ngo ko baja muri ambassade ya Amerika kabiracitse na Sunny Queen arimwo ndamubonye rero baramuzanye ngaha kubera mu minwe yiwe minwe yiwe nta kintu kimwe kiramara muri no minsi ico yaramaze no kuvuga vraiment ariko sha yari bishije ubwenge muri iyo myaka myinshi cyane rero ari ngaha kandi rero ibi bintu vyagwiriye cyane ko abantu baza barahenze ufite abantu benshi baranyotewe kuja kuba hanze kuja gukora hanze kwimukira hanze ku buryo ikintu cyose ubabwira bacumva n'ingogana n'ingoga mugabo ntibazi nayo yarimo nayoya yewe chuma cha chuma was number 1 faire de fer hakuna faire de fer hakuna akavuga yo lala urumva no kuvuga yuko rero ntibazi kuca bagira umwanya wo kurata imbega ngira nibwe canke ngira kubera hari abantu nabo bavuga ati je ariyo nk'umuntu yigeze kumbwira nawe nyene asanzwe agira ibintu nk'ivyo mugabo wewe nakazi arazwi
en tout cas vraiment ni ibintu biri professionnel afite na bureau hanyuma na pasi arimo étoile du centre oh la la ngoma ndababona ndabakubwira uzuravuga we gusa umve cuma tuko turavuga wari hanyuma asharabwiye ati jewe narigeze kwakira umuntu uwo muntu yakorewe ibintu n'abantu bajya mwibarabara aguma mu bandi baguma kugira ngo cengeze ngo niyukayo bidondo ndamubonye bidondo ngo ngeze niyukayo goya ngo ngurumva ngo ngeze tropicana ngurumva ngo ngeze urumva kibazo none uyu muntu ufise $2,000 ego uri kuramwiruka uri kuriruka ko na adresse exacte afise ofete hajya bari karatinya peut-être ko bamufatira aho hantu atoye amafaranga canke ari karondera ahantu hari connection acaja ku mashini kugira ngo sitwe gukora ivyo biye uwo muntu aramufasha hanyuma aranagenda mugabo ni babandi ntusubira no kumutora egageze hari yanye ageze kwideclara arondeye mu avoka mugaterega bijya bintu watanze mbega biri he ati vya none we nta bintu vya dossier yawe iri ngo yo ngo umuntu n'ubu sinibuka wari we sinibuka wari we vraiment ngo yo ngo rero bica bigorana ega babazungu bafise bijya nyene wabahaye nivyo nanje nja kudefanda hanyuma kugira ngo dossier yawe yavance yo acha telefone umugabo ati mfasha vraiment mbega umpeti yangure ibintu ati mfasha nukuri unukire dossier none je nice nagukoreye dossier aho nimva yo kugira unkorere inuze ati nukuri murondere mugabo urumva nawe yatezwa gutokuba donc ari ibintu urashuha mugabo ntiwiyumvire la suite suko ari ibintu kamwe tuba dukwiye gusha mu bwenge hari abantu bajya amazu mbese uno munsi batari suko barajya ama parcelle birababaje nekonira umuntu namubonye arapfa pasi bari bavuze ngo n'imodoka yarariye nawe nyene yagarukiye ebana kukanyuma Amerika ngo ba yayibona guki yarayirunguruka yego vraiment barambwiye ati ebana byose yarariye n'imodoka yarariye mugara fapa sinabonye ari muri iyo modoka yiwe ngo ubu amerewe nabi reka bari bamubesheye atuka vraiment oya ashobora kuba ahubwo imodoka ngiyani yari bwayiki sino ndabona yuko ari umuntu nawe nyine ubunyamara agabanutse kuko kare yaragara niyo nakuvugisha ubunyamara warahure bimeze gute tiwesha warahongotse vraiment donc rero ni ibintu bibabaje abantu bibisha ubwenge barabaye benshi kandi bafatira ahantu kujya kwa pasteur kujya kwa pasteur uzuraye pasteur avuze ngo muzoja mwijuru amen ni nkeyi ariko avuze ati muzoronka visa amen ni nyinshi donc baraza aho umuntu ababara baza aho umuntu agwaye si cuma gusa abantu bararushe frame hariho uyundi mutipe yigeze kuzana de Ben yitwa Jean de Dieu ndamubona uramwibuka yarazanye de Ben abantu bose baravuze ati uyu muntu nitwari tumuzi muri evenementiel milliardaire aje umva yajaje urumva mugabo asa twemerera kuzana rema Charema kiranga après niho batanguye kuvuga ati ujya mu tipe no escrow final majya siyo mugabo uranagarawo hajyanye ikintu hajya umuntu akwemerera igikorwa ukora yego hayuga mbere kandi twamubonye yakoze iki kintu ca mbere biragoye ko umuntu bamwe harabamwe bavuga ati nabashaka kumwica izina nabagiriko baragira amajaruzi ibintu nk'ibyo nivyo ujya mu tipe rero yaramaze igihe ari mu mpimba kuva havati hari abantu ngaha tutabona ukaca bibaza ngo muri Swede mugabo nivyo ni bibiri utakibona umuntu swat ari hanze canke ari indani yego niko bimeze niko bimeze hanze canke indani rero ujya mu tipe Jean de Dieu kubisanzwe wa mbere kiyagiye yaravuye Swede niko twivyitwa mugabo hari umuti ariko rero amakuru nayavuga yuko yeye muri Swede bari baramwirukanye ngo baramwirukanye ngo yitwaye ngo na pyramide residence yere yitwaye amakuru ndayibuka yarabaye hotire hama rero arabesha abantu ari mu mpimba akabahenda ko ari muri Swede uzi ko abantu nabo twumvise mu diaspora ndazi umuntu wo kumusaga yari mu bahenzwe yego n'umuryango wose c'est vrai yego aramuhenda baramuha amafaranga hanyuma umuntu yicariye indani
Ego yicaye indani akababwira ko azova akagutigitisha wori hanze. Ego ukamutigitira arava acarababwira ko wenyene umva barihe abagirira ama procedure arabakorera n'ama carte ya résidence ya Suède kugira ngo bagende bari bafise résidence. None ibyo byose abikora ari indani nico gituma mvuga babikurikiranye ivyo bintu bohana abantu benshi iyo imprimeri yemera gukora ivyo bintu. C'est ça. Nayo nirakwiye gufasha. C'est ça. Canke mugabo nabo nyene baba bavuga ati n'umukiriya twe ntituza umukiriya aza gukoresha permis de résidence yo mu kindi gihugu. C'est ça. Merci. Nacho. Ni logo y'umupira, ni logo ya Raoul Garage. Atuka bana wenyine bawe ko barabona ko ariko bakorera iby'amanyanga. Mugabo bavuga ati reka je ngiye yanje. Yego ninjirize gwanje. Niviremwo. Urumva? Acababwira ati jewe nzovayo nza kubatora tugenda. Yes. Okay, baramuha amafaranga. Azoza avuye Suède kubatora. Ayo baramuha amahera menshi vraiment. Kubera ngo ku umuntu wese yari hasi $5,600. Barayamuhaye. Cyo bibaza rero umuryango w'abantu bane. Ye barabashakaraba. Ivyo bihumbi. Atwa bari ibintu byinshi. Barayegera hanyuma acarariha caution yayo yagirizwa mu mpimba arasohoka. Arava Suède aje kubatora. Ego. Suède shatwa uje na bunobuye. Musaga twareze kuko musaga turi muri Suède. Ego turi muri Suède. Musaga irimo ibintu byinshi. Na Ines Ragero warabonye ko kubisanzwe yavukiye ku Musaga. Ego. Mugabo après ngo yavukiye muri France. Ku Musaga ni mu Faransa, ku Musaga ni muri Suède. Takugirigirigiyo ni Schengen. Turakaze. Twe ni Schengen. Musaga. Urazi gituma arishe bose na Schengen gusa. Urazi abantu bari haji indani. Urazi yuko bafise amanimero y'ibihugu byose. We niumva yuko bari Musaga mugabo bakabafise nimero. Niumva rero iyo mutime bavuye mu Musaga Suède. Acaraza. Ego. Arabategura bazogenda umunsi n'uyu bazokuririra mu Rwanda kuri aeroport yo mu Rwanda. Okay. Barasezera imiryango iri proche. Kubera ko urazi ko bigiye ibintu batabivuga. Musangwe ivyo byose yarakiri basi mu Burundi. None uvuga yaravuye mu mpimba aje kubatora. Yaraje kubatora. Bacaragira rero cortege y'amavoxi. Igiye gufatira indege mu gihugu cy'u Rwanda. Baragenda bajanye. Kanazi neza ko atari byo. Azi ko atari byo. Arabashikana abantu barinda. Igisenyi. Igisenyi urabona hariho concert ya De Ben na Bruce Melody umenga. Abashara muri maison passage. Yari De Ben canke yacagiye canuze. De Ben na Bruce Melody. Uzi ko bariko kugira tu. Hapana ya King James. Oya, bariko kugira King James nayo aba n'abarundi kazi baragiye. Biboneka neza ngo 80% nibatari na Greta niyo kari kaba makaye. Ngo hariya abakobwa n'abamama gusa. 80%. Kubera ngo turayigaruka amaranga mutima. Uyu munsi ko masahagira tujana. Amaranga mutima. Inkuru nyinshi. Niumva rero ko bagiye Gisenyi. Arabafatira maison passage, arabaronderera abateka, service traiteur yakaja. Kuko amahera yafise deja. Menshi. Baraja ngaho barafata neza, arabazanira De Ben. Meet and greet ya De Ben. Barifotoza. Baravuga ati sha mu mwanya wabo wa nyuma wo muri Afrika. Tugende twifotoje na De Ben, tugende tumubonye live. Yego. Kuko tuzomukumbura. Cyane. Aho bari bafise ngira nka 2 jours ngira ngo sindavyibuka neza ingere babembariye. Niko ndabona combien de fois en fait y'umuntu burya akaza gakoze igihe kinini arakagira nk'uburambe abakiye en fait ntavyo kwihuta ntavyo kwihuta ngo bava bamfata ikindi biki wewe babwira ibanga ryinshi ati abatekanya abandi urashaka kubona yuko akarapapa wewe aratuje. Rero umunsi uragera wo kugenda. Uwo munsi wo kugenda bari bafise gahunda yo gushikayo minuit. Bafise vol à 3 heures.
ntihagira hagere yamenye kubura umuntu telefone yazimye barabura iyo yanyikiye bya bihe Yezu Kristo yisanga ari wenyine rondera nawe acavuga ati reka dushikeyo kubera ko babashike ku kibuga c'indege ego ntiducegwe wosanga yagize ikibazo ca telefone turashobora guhurirayo baragenda genda nawe entre temps ngaha yari afise umusekreteri uyo musekreteri ngaha niwe yaciye yandikira umwe mu bantu bari kumwe arababwira ati hari ikintu kibaye biki n'ibiki nawe acarazimya ngo telefone ego baca barabona ko kabaye barabona ko kabaye batangura kuvuga ngo bamudenonse umwe muri bati ahamugira mudenonse twebwe nitwe tugira dufatirwa aha muri kino gihugu dusigura ico twaje kuhakora n'aya makortege ego baca barataha baca bavuga ati reka dutahe dusubire muri ya maison de passage ejo mu gitondo tuzinduke twirukanga tugaruka dutaha muhira utaraca tube twafashe inzira imanuka kuko nahone baravuga ivyangombwa niwe yarabifise byabo rero sinokubwira kubera ifare tante kubaza visa kwitarimo yego canke ukegera ku kibuga c'indege ukavuga ati ndafise vol nimba afise kameme icerekana muri passport ko afise vol jeni batwa amatike yabemeje ko ari wayafise peut-être hama visa ngira ngo yababwiye ati barayidukatira dushitseho ngira ngo ico nico tuzomama dutohoza turayibakatira mushitse barayibakatira mushitse kazima mufise permis de résidence bacagaruka ubwanwa bwavutse umunwa ubu rero bari aha anye bari ngaha aux alentours hariho umwe yaragiye kwivuza agwaye ubunye icizere caraheze avuga ati none je nzoja kwivuza hehe n'amafaranga yaramperanye le type porté disparu yigumiye hariya n'ubu nibazi irengero yiwe mugabo après haca hafatwa umuntu wo ngaha uwo yitwa ko ari secrétaire wiwe atuka uyonye nawe nyine yateza kuja mu yabira rero mu yabira hari igihe hari abantu nabo nyene bakora ibintu none amatohoza ategezwa gukora tenda zinya histoire z'amafaranga gute amafaranga je sindayakinisha ndatinya histoire z'amafaranga mugani urango jewe ngo umengo no yatabura sindazikunda histoire z'amafaranga sindazikinisha na oya lo fait yo gushamo n'amafaranga menshi ico kintu kiba citondewe gose ubu rero umva ntituzi naho dufatira ntituzi ntwakura shaka umahera afise antukana hino mu gihugu kibaye oya erega umva ni hafi miliyoni jana ubu yaragiye riye apana miliyoni jana $100,000 hafi izo ntuze turahumiwe ndakubwiye ntivyoroshe mbona uko vyariye kuri cuma ca cuma muga mumenye yuko suyu cuma ca cuma gusa suyu gusa tuvuze ariko kandi hariho n'abandi benshi hariho n'abandi tutariko turamenya mugabo ni mu badenonse bamenyekane kuko nk'ubunye twe tubavuze nga kuri comptoir ukabona iyi foto ya cuma ca cuma ya Jean de Dieu ucumenya n'abandi mucamo wabwirana muze murabwira abadenonse gute n'abantu ba mbere mu Burundi n'abantu ba mbere barondera visa bana mu kinyegero nta muntu nico niko ndavuga nta muntu numwe babwira amashaza nganye ngo nk'ubu yarababwiye ngo hari abantu ngaba tekereze ntihaba amafuite ukaca utekereza ntihabe fuite ariko arakwicara ku mazi iyo mubibwirana mwosanga ari uwabwiye ati sha uyu ndendeza ari mu mpimba turamuzi hariho ngo umwana umuvyeyi yashaka kuronka umwana Jean Dode aramubwira ati nabandanye yiga hagarika kakonona amafaranga azokwiga mu mahanga uwo muvyeyi mugana kubwira jewe naho Imana yatubuje kujija uvumenga abantu nkabo bajija vraiment naje no bajija kuko vraiment nabo bararenze hari igihe wiba ukavuga ati sha nawe niwishize mu kibanza c'uwo muntu hari imivumo raho nibaza ko itanafudika maze niyo miryango iriko irarira gutya anyu ubunye
cyo bibaza Raoul uri famille muri nk'abantu 5 mwatanze inzu urani inzu ngene zigoye uretse ko atana amahera usigaranye yo kuzipanga uciye ugaruka ucubashiraho abana nisije ndusanga wabatandukanije kugira ngo histoire ya vrai yabaye ya vrai ayila ya vrai mugabo ikintu cyose kigira igihe cuma ntaje mu Burundi yego twari tukina mwibuka nuyazoza ataje naho azofatwa handi 40 iyo minsi 40 ayijyanye nahi ishika mwijana ntako twese dusenga iyo mana tukaba ngo umva ngo umusuma ngo avuga ngo mana ngo mfashe ngo no musi ngo nibamfate uri karakora avuga ngo mana ngo mfashe ndonke umwe wese uri basenga imana bati yo mana nuko dusimbire kurinde ari mutambo nujya mutama yateye inda cyane dusimbire ku bugeni bwa sivye ubugeni mbego bumaze imisi busiba maze imisi vraiment abantu bari seriye bahereye kuri twebwe mbere kuri twebwe none ubona ba Blaze barongora ba Blaze hariho ni cameraman ni muhave mwaza ni Blaze wewe ni cameraman hariho na imodoka itarashika hari ibintu byinshi bitarashika kubwiwe ariko vrai akirindi ngo jewe muri juin ahubwo muri mai hari muri mai shizo bafite imodoka ngo yarashitse ahubwo nawe twogusha muri abo bantu bagaheza giko donc rero ni reka turabe neza tugeze hehe tugeze hajya zikatira okay hajya mikorosi yego bo reka ducishemwo uyu muntu ninde umukobwa w'imyaka irenga gato 20 arasaba ko inda yatewe n'umutama afise imyaka 63 abanje kumugurira inyama y'urushato rw'ingurube igipeseri n'icupa ry'urwagwa yeme icyo kintu natwaje ari ryambe nacumvise ngo n'icupa ry'urwagwa yemegwa atakirinze gusabwa gushikaho ni muramvye uyu mukobwa w'imyaka irenga gato 20 nawe nyene urumva aribuka histoire ngene yagenze kabati je uyu mutama afise 63 ans yaramboreje amaye kwanza inyama y'urushato rw'ingurube mugaje ndakeneye mbo duhagararenga urushato rw'ingurube avuze uruwe igipeseri okay igipeseri nta nico tuzi mugabo urushato rw'ingurube unye canke kaka blanc gaca gakurikira urugo hejuru mbo urumva onye sinzi mugabo urushato wari yose bararurya uru none urumva ingurube kumenga iragumye itahiye irajya uri kujuko ashe ndakuroze yango igipeseri rero yego n'icupa ry'urwagwa yemegwa yuko yemegwa atakirinze gusabwa yinda inda nayo nyene yaranyarutse inkuru imeze gutya umukobwa yarayituye abajejwe intwaro ku mutumba umwe wo muri zone Nyarucamo commune Muramvya intara ya Gitega kuri wa 12 Myandagaro 2026 aherekejwe n'umuvyeyi wiwe n'umuvyeyi yarabishigikiye aho yatakagatakamba asaba intwaro ko bomufasha kuburana uwo mutama yamuteye inda uwo mutama yamuteye inda akayemera akazokwandikisha umwana niyavuka yego sha cyo byonyene imbere y'abashinga ntahe n'abajejwe intwaro uwo mukobwa yiganye ko uwo mutama asanzwe aba muri commune Matongo intara ya Butanyerera ngo bahuriye mu isoko baba baraganira umutama atangura kumuresha amubwira ko ashaka umuntu bazobana akaza aramucanira agacanwa kuko we yapfakaye mu nyuma ngo yahavuye amugurira inyama y'urushato rw'ingurube uyu mutama anagaramia yari yateguye akarere mutama n'icupa ry'urwagwa ngo acayisanga yamwemereye ko baryamana ngo acayisanga none uyu mukobwa w'imyaka 20 deje agiye mu isoko akaca yibagara n'icamujanye akaca kurya igiseperi nambara igiseperi no kunywa urwagwa akaca yisanga baryamaye muyari majambo ayinywa inzoga aho ashaka iki ku myaka 20 zimutuma yibagira mugabo bimwe bimugaca wisanga akaca yisanga ndakubwira ikintu kimwe ko atavuze ati nisanze nanyoye
Okay, umuvyeyi rero wiwe we yiganye ko yaherekeje uwo mukobwa wiwe kuraba uwo mutama kugira ngo aze yandikishe umwana. Umutama ngo basanze afise urugo. Eka mbere ngo afise n'abuzukuru abakwe n'abakazana arahakana ko ivyo bintu atavyazi. Mana we. Naho nyene yisanze atavyazi. Refi na manatwe ntavyo tubuze. Nazo twisanze twabivuze. Dukorogeye ubwenge vraiment. Ngo abajejwe intwaro muri commune Matongo baciye bandikira urupapuro uwo mukobwa ko azosubirayo niyamara kwibaruka kugira ngo baheze babatunganirize. Mu kibana aho uwo mutama asanzwe aba muri commune Matongo bemeza ko uwo mutama asanzwe afise ingeso yo kuzarabesha abakenyezi n'abigeme akagira ko yapfakaye akabahenda ko yipfuzoba. None mutama kaguma yica umugore wiwe. Utayoza akageso. Ngo hariho nabo agurira ibitenge bamwimye ivyo yarondera agasubira inyuma kubibaka. Umwe mu baremesha kiyago bo kuri uwo mutumba atera kama abana babigeme kwigumya no kwihangana mu gihe bataba bararonka abo bubakana. Yamara rero aratera kamo abo bantu bakuze baze barahenda bakiri bato babemerera ibi na biriya kugira ngo babashurashuze. Agasaba ko hokorwa amatohoza yimbitse kugira ngo barabe mu kibano abo baba barahenzwe bose n'uyo mutama kugira ngo batunganirizwe. Mutama n'imfizi ya komine. Aba nibo bitarira abashugadari. Mutama ni icuma ca komine. Sugar. Oba uyunye ara ebana aragupatia nakupatia mugabo rero wiyenza ukanga. Nsubiza. Na burofa bijya wabikoreye. Mugabo rero nanje. Ntuyu navyo yonyaka. Kube. Kayo bikwaka ni amanyamanye n'abanyamusaga. Navyo yonyaka. Yo bikwaka. Wani nawe wamwimye wewe ivyo mwimye. None no je nabona musahuye. Niyo bayimereye gushaka. Niyo bayimereye gushaka kwiza. Navyo no muha. Acha kuroga. Abanye ni babi. Nanje namuroge. Turogane. Nisange namuroze. Okay, ntaco. No kwisanga namuroze. Kimwe kukindi. Bo inkuru risa ni nayo y'ubugeni. Babaza ati ni giki casibije ubugeni bwa Andre na Keza. N'ubutumwa bumaze imisi buhananwa ku mbuga hwaniro bwerekana ubutumire buciye ku musaraba. Akenshi bandika ko ubugeni bwasivye kubera Keza afise inda y'umu ex wiwe yagiye gusezera. Kaka ni baravuga ngo ivyo n'umusezera aba ex ivyo basezerana. Hagati ya Andre na Keza harimwo uvuka mu ntara ya Gitega. Harimo kandi umwe muri bo umubajije aho uwo bagomba bubakane avuka atahazi. Bano bantu none bagira bubakane gute? Umva histoire bya bintu bya ngo ntuzi nimero zanje. Ntuzi nimero zanje ku mutwe. Imitwe nayo nyene yikoreye byinshi ndabagije. Bari biteguriye rero ubukwe nk'abandi bose ku itariki yari yegaje kubera ubwo bukwe 15 Myandagara. Ibi ni ibintu byabaye no kuvuga le 15 août Myandagaro. Kuvuga ejo haheze. Andre na Keza bari bakundanye kuva muri Gitugutu umwaka uheze wa 2025. Ntibatevye bashimye kuzobana nkuko bavyemeze. Ntibagomba guteba cyane kuko umwe muri bo yarafise igikomere c'urukundo yahoramo. Urubanza rwo gukwa rero rwarabaye. Inkwano ziratangwa. Imbere yo guhezagirwa bateye umukono mu gitabo c'ingo n'imiryango ku wa 14 Myandagara. Boteye umva bari kuyigira vendredi. Urugendo rwo kubakana rwatanguye kugorana hageze ko buca berekanwa mu isengero rimwe riri mu Bwiza mu gisagara ca Bujumbura. Muri iryo shengero abanyeshengero batubwiye ko ibisata ko bisaba kabo berekana barara batanze kwa pasitori ibipimo byo kwa muganga. Zekana ko umwigeme atambanye afise. Kuvuga ibintu mu ishengero nabo nyene gamana. None. Eko barara bitabaraba. None. Mu kuja rero kwipimisha bagaheza bakazana pasitori ubutumwa bakazanira pasitori ubutumwa bwugaye muganga yatanze.
bari kwerekanwa ku Imana itariki 8 Myandagara. Andre yemeza ko ibipimo vy'ivuriro rya mbere yo mu Bwiza byerekanye ko bagiye kurushinga yibungenze. Pasitori ngo yabajije Andre ko iyo mbanye hari ica yiziko nawe ararahira. Keza igihe bamubwira ko yibungenze avuga ko yatangaye. Asya baterekamwo yisanze yasamye. Zino histoire. Urumva? Hanyuma bavuye bajanye kwivuriro gira kabiri mwijoro aho mu Bwiza nyene naho nyene ibipimo Andre yemeza ko vyerekanye ko yibungenze. Niko pastor yababwira ko atakiberekanye baca barataha. Icabaje Keza rero aho umukobwa yarababaye vraiment. Nkuko yabitwiganiye aho iko yiganira Yaga nukuntu uwo mukunzi wiwe yaciye ashira kuri statut ya WhatsApp yiwe ubutumire n'amafoto bari kumwe yaneka ko ubugeni busivye kubera Keza afise inda y'umu ex wiwe. Aranabikwiragiza mu bagenzi we aho kano karamubabaje mugabo mugenzi karababaje gutindaho kutwara inda ufise ubugeni bw'uyundi muntu birababaje sana vyose. Ahubwo ikindi naco umutipe ari très courageux kubera ko hari abandi baca bamaramara kubera abatipe abahungu murafise ukuntu muguma mushaka kugumana iteka icubahiro mukaca mugumye ivyo bintu mukigira ngo vyaheze vyapfuye ariko wewe yaravyemanza aravuga ati ubugeni burapfuye burahagaze. Ariyo n'abagabo ngaha mu gisagara ca Bujumbura abagore babo barabizi batwara amadatara yabo mugabo yarihoreye barabizi yuko abadamu babo baguma bacisha ko gucyana kuri yanya. Urabona naho Andre rero yemeza ko Keza yagomvye kumutega umutego kugira aze kimbanye. Ibipimo vyakozwe kuri rimwe mu mavuriro yo mu gisagara ca Bujumbura kuwa mbere itariki 10 Myandagaro vyerekana ko basanze igitereko kigaragara iteris vide nkuko twavyisomeye. Ivy'ubukwe vy'uwo musore n'ivy'inkumi vyarahagaze. Imiryango nabo bo kubakanye bariko barasubizanya utwabo. Menya neza Andre na Keza n'amazina Yaga yitije nimuhave muca murondera mu makartier aho ngo Andre ninde ngo Keza Andre ninde na Keza ninde siko bitwa bariho mugabo siko bitwa hariho abakora turababazi ntidukeneye ko mubasha muri commentaire yarabishize kuri statut ya Andre birakwiye mana we none iteris vide nayo yisanze iri vide none gute ibipimo vyerekanye yuko bibiri byose birekana yuko afise inda muga mu nyuma iteris vide kandi urabona ko ibintu bitangaje le 10 hanyuma hajya hari le 40 gihe bayibura twavugiye inkuru ari iteris vide inkuru twayivugiye vide kwe niho bari kwerekanwa le 8 no kuvuga le 7 niho bagize igipimo cyane le 10 cyasanga iteris vide turajura ibi byose twayivuze iri vide. Keza Andre oya murongore rero urumva ibiri vide none tugire gute none ko iri vide none ko iri vide no kuvuga arayikuye turajura après igituma Keza yababaye yari yabonye plan B nico gituma atashaka kuja ahagaragara none ko bari bamaze kumwafisha yayividuye yashaka iki none abone muzinu bavidura bayi ibindi zo yogira nyuma mwanyura tujanye twatugibatiye amakuru menshi urumva tuzogaruka tubabwira ibyo kuvidura ubwo tuzogaruka tubafite inkuru nyinshi ndabaza abantu bijya iduga ntibigica mu makarti niba abantu ntibacuzuza nimukigira ruze canke hariho nyabarega mwubuye kuko kare byaracana ko muri iriya myaka nta rugo na rumwe we nibaviduye iwanyu ndavyibuka nawe nshatse kugira akamatohoza kuko nta kuntu bisigura none bigenda gute wewe n'imyaka ugeze ko twebwe haje muhira iwacu ubu ntibaravidura twebwe muhira baramaze kuvidura hajya kwa Mutaba none abantu gushika ino saha ahubwo ico n'ikibazo kiri très important hari abantu kuva bagikura baciye ubwenge barakura
mu nyuma barubaka iwabo ntibigeze baviduka none finalma iwanyu kwa barawura kandi abagira ingene bimeze umve aje ni waviduye iwacu ni waviduye nakwisabye urasororera akantu urangurira akantu sindabivuga none hari ico ega ni wankeje ko nibarutse hewe kandi vraiment uri umuntu azi kwibutsa umuntu tonto je ni rya mbere wowe nyise tonto tugende je sinimba kandi nabisho nagira okay Bo tuzosubira rero mbese tuzosubira nibaza yuko ntitwobimara Cristiano yararongoye finally ntuzeya dufite inkuru nyinshi tuzozibazanira ntuzeya Messi yarabuze papa wiwe ni byinshi reka zo tubitohoze neza amatuivuke ariko merci beaucoup bon début de semaine que Dieu te bénisse uvuze neza cyane hariho ikintu ikosa bakura abantu odora semaine yego la nirimwo none ni kubera ikiza la nirimwo karitamo umengo birumvikana mugabo umengo ça sonne bien la nirimwo nimuze musubira kuyishira ariko umengo ça sonne bien ni bon début de semaine apana de la semaine la nirimwo iga nirimwo Siren Vibes TV.